D'accord, merci. Icambere nagira amazi mpere ko nsanze muriko muravuga cyane cyane kubitagenda neza. Hari ikintu muvuze kijanye n'ibiturire. Ntunge mu nshinga ntahe maze ndakubwire ko ari kibazo kiriko kirarenza urugero. Nibaza ko abakozi ba leta basanzwe bagira bati nabo hejuru tubona bariko bariba bagahitana ivyo babuciye ko byose nabo bati ntaco tumana kimwe tudasarura aho turi. Reka ndakubwire permis de conduire akarorero untunge gato singiye ariko maze ndakubwire nka permis de conduire birateye isoni ko permis ubu bashobora gufata umuntu ari inexperimente bakamuha nka permis kategori zo kunyonga nk'imodoka zitwara abantu ugasanga umuntu ari inexperimente ahawe nko gutwara kwasiteri n'akarusho. Ivyo riko ndabivuga ndabizi ndamaze kubivuga. Imodoka yagera imbere bati ya modoka hari iramaze abantu. Ico ni kimwe. Gerageza mushinga ntahe ubaze mu ma ambassade y'u Burundi mu makungu. Ibindi bicishijemo kuko abo dukunda guterana hano benshi baba bari mu bihugu bitari Burundi. Baguhashwa yuko ikintu cawe ukeneye nimba wifuza ko amafaranga ukora mu mufuko ugatanga. Ikibazo rero cy'igiturire ni ikintu gikomeye. Reka rero tuje kuri ivyo mwariko muravuga nico nayishishijemo kuko nyine mwabivuze igihugu cyacu kiriko kiratera kija kumera nka kimwe ca Zaire y'inyuma ya za 1990. Mwibajije rero muti kuki abanyepolitike vyabananiye kuja hamwe. Jewe hari utuntu dutatu hano nabonye niyumviriye ko nobasangiza mpora niyumvira mugabo uko duteramiye hano turaguma duhana ivyiyumviro hari ubwo twotinda turonkisha. Icambere nuko twobanza tukiyumvira yuko abarundi turafise ikibazo. Ni ikibazo kandi ubu unya jewe nimba hari ikintu washaka bihora bishika nkashimira CNDD-FDD nuko ari ibibazo bimwe wasanga abantu bagira bati ntavyo tubona neza nivyo abantu bize nivyo abantu baciye ubwenge ariko ubu biramaze kwigaragaza neza na neza ko CNDD-FDD canke iki gihugu cacu gitwawe mu buryo buteye isoni. Akarorero kamwe raba abana b'u Burundi banyanyagiye ku isi nzima. Byaba ibihugu duhana imbibe, byaba ibihugu vya kure, abantu bakuru bari bakwiye kuba bitaye batekanye. Bariko bose bata umutwe bayerera reka ndavyite gutyo mu ntuge. Bien. None ikibazo rero kiri hehe? Icambere nico nama ndiko ndavuga nico abo duhora tuvuga turafise ikibazo c'abanyepolitike batubaha abarundi. Burya ubu niwo muzi abitwa abanyepolitike n'abayijamwo wogira ngo baragaciye baragahana shaka urabe kuva twikukira mushinga ntahe. N'abantu umwe wese azukana ibintu uko abishatse akabikora uko avyumva uko abishatse. Ugize Imana agahonyora ku ntebe ku kibanza kimuha inguvu aca yigira ngira ngo umuntu yacyanda bivuga nabi ngo akigira umwami kuko abami bonge ubona baragerageje ariko ubona yigira akakoja he wogira igihugu nigwiwe abandi bose tukabangira nk'abapagasi biwe bamu sinzi birahinduka iyo bitabaye hahinduka amazina y'abantu gusa ariko bose bakora kimwe kubera iki kutubaha amategeko. Yigeze kutubarira kandi niko bimeze niba hari amategeko ari bien confectionné n'aya mategeko y'u Burundi agenda arasubirwamo ariko amategeko y'u Burundi ari bien confectionné. Inzego zirahari gushika no ku ma instance cyangwa buranya ibiturire akaburanya abategetsi hejuru ibindi nk'ivyo mugabo bipfira hehe ko bitaja mu nzira. Ico ni ikibazo dukwiye kwibaza. None rero nariko ndagira nti ikibazo ca mbere tubanze twumve ko dufise abanyepolitike
n'abaspira kubabo jewe ndiko ndabumviriza ntubwe n'abaspira kubabo n'abaspira guhindura gusubira sentete urumva abantu bagomba kwigira kugira ngo abantu babasenge sinzi. Ikindi kintu nagomba kuvuga abo banyepolitike n'abandi bamera nk'abavyifuza kuja kuri izo ntebe z'ubutegetsi ubu n'abantu bajuragiza abarundi. Jewe nanjye ndavuga tumaze imyaka 64 vyitwa ko ari twe twitegeka mugabo buri mwaka buri regime ije ubu n'abarundika abantu ngo bagiye gusigurira abarundi ngo ibintu ngo bishashe nyene bije umuntu mushinga ntahe kubera ko abanyepolitike byabananiye kuja hamwe ndaje barico nsozerera mugabo kubera iki abanyepolitike kuva ico gihe cyane cyane kuva aho hagiye ibiko birikwa demokarasi bajuragiza abarundi ku rugero rumeze gutyo umva barungika ngo dekomisiyo ngo zijya gusigurira abarundi kuki nimba wifuza ko Burundi bubaho abarundi bo bamariye imyaka 64 bafise muri kitire yabo amategeko adahindagurika amategeko ashinze imizi nibura bamaze kumenya ivyo barekuriwe n'ivyo batarekuriwe cyasha barajaho bagashinga ibintu byo guteruriza abarundi ivyo zimbonera kure ivyo vy'ivyuma vy'indege n'ibindi nk'ivyo vyagiye birabaho basanze sheke donc ibintu amategeko hamwe cyane ashinze imizi ahari uriko uravyihweza kujuragiza abarundi twarungitse komisiyo isiguri twarungitse abantu bakabyujumbura n'amakoti n'amakositime ngo bagiye gusigurira abantu ndabwiza ukuri ko abo barundi mubona bari ruguru bamwe nta n'agafaranga k'agasabuni bafise ariko burya benshi muri bo baraciye ubwenge. Je ndibuka amakuru nigeze kubona igihe bavuga ko kumusaga bahateye umuntu w'umutama ubona ko yari TV5 Monde canke yindi gutyo ziya z'amafaranga ariko arabaza ikibazo kuri televiziyo ati none ibi bintu byo kuturasa amabombe bamwe batugwanira kandi batugwanira niyo politike niko abanyepolitike bacu bakora umuntu w'umupeiza ariko aribaza ikibazo narimvuze rero ivyo vyo kujuragiza abantu n'ibindi nk'ivyo mugabo rero mvuge ku kubura vision mwari muvuze uretse ko byari bisanzweho mugabo ubuho biraboneka mu minsi yari nigeze gukora space mvuga ibikorane byabaye kuva ku 12 iminsi mikuru ingendo zo hanze abaje ko abakuru bagenda mugabo umudamu w'umukuru w'igihugu abana babo inshuti n'abagenzi n'abandi on taxpayer money uri kuriweza muri 2015 abanyagihugu bari barigishijwe yuko ngo Burundi ngo burishoboye ivyo ngo vyo hanze ngo vy'ama recognition kwemerwa n'amakungu bati ntari vyo tuneze ariko ubona ngo Finwape yatanze akantu kameze nka blender igihugu cyose kigashwa baduka nta uzaze washaka ko bamwe mu barundi bagenzi bacu bashimigwa mugabo iyo usize muhira ibintu byose bipfa abantu bari mu bwoba bari terrorize bagize iki yateye ubwoba reka rero sozerere kuri iki kintu ngira nti kuki bataja hamwe reka mbere ko abanyepolitike bari mu Burundi byitwa ko bari muri opposition jewe mpora nihweza nkagira nti dusigaye dufise abantu bagira bati ni opportunité cyane n'aba opportuniste kadavyite gutyo bakaba bayoboke ba opportunisme ni ukuvuga kugira ati yewe sije mbonye birashitse reka ndabuko ndabivyaje umusaruro umunyepolitike rero agatwagwa na filozofi yiwe yemera akagira ati ni opportunisme nije ngezweho hari wose nkandaronsa akazu hari wose nkandagize
akaheza akaririmba bakuru. Abanyepolitike bari hanze nabo jewe mpamagarira abakiri bato yakuguma uvuga ngo minani ngo bashuga reka biraba wamvuga inyumvi aba batama baragerageza aho bihenze nkuko natwe neje twokwiye abarundi bakiri bato yakumva ko igihugu kijejwe niba ari opposition ijejwe ntuzenya Pacifique ijejwe ntuze mugabo nabo bahari byahirahe hariho ubwa mbere kutemerana hariho ubwa mbere kwibaza ko arimo bariko barifuza kwipositiona kugira barabe donc nta muntu ariko arabona ko turi mu bihe bidasanzwe uri kurabiraba ugira ngo ni bihe bisanzwe byo kwikoariza kugira decoalition hanyuma ngo bakagira iki ari nubwo bafata umwanya bagasigura CNDD-FDD mushinga nta reka nsozere n'abandi barafite ibyo bavuga turaguma tuganira ariko ndakumenyeshe ko aba bantu badutegeka ubu ils ont déclaré la guerre abantu baramaze kudeklarara ko turwana abarundi bavyumve gutyo ubutavyumva gutyo sinzi icyo ashaka abantu bariko bamilitariza ahantu hose bariko biba ivyo bashoboye bibandanyije gutya birateba canke biratebuka ibi bintu tuzobiteruza amaboko tugume tuganira. Urakoze Andres kuvyumvira uterereye abajene murumvise challenge gusa vyo dufasha abajene namwe vyo bafasha mumenye aho abazehe twananiriwe kugira ngo ntimusubire gukora ama erreur abatama bakoze.